Nshuti bavukanyi bene data ndabaramukije mw'izina rya Yesu. Muri kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Muri kumwe na Irere Nininahazwe. Uno munsi ndagarutse kugira ngo tusube tuganire ivy'ijambo ry'Imana. Ndagarutse kuko ni nkenerwa yuko tuvugana ibijanye n'ijambo ry'Imana. Twebwe abantu twaremwe n'Imana twese murabizi, ariko ngo abana b'Imana n'abamwakiriye uwo Yesu. Uwakiriye Yesu yamuhaye kuba umwana w'Imana. Ijambo turisanga muri Yohana wa mbere igice ca mbere, ni Yohana igice ca mbere akarongo ka 12 niho tubisanga neza. Mu minsi heze ku bakurikiranye ibiganiro twagiye tugirana n'abakurikiye amiga duhora tugira ku minsi ya Mungu, mwarumvise mwaratahuye neza yuko intumwa zitigeze zimenya neza icagenza Yesu Kristo. Nivyo baramubonye akora ibitangaza, nivyo baramwumvise abemerera ibintu, abemera yuko azoza kubajana, ababwira ati nzopfa kandi nzozuka, avuga ivy'ubugingo budashira. Ariko intumwa ntizabitahura, novuga nti mu mutwe umenga hari hugaye. Ariko ico nyene nico catumye Imana irungika mpwemu yera kugira ngo ariwe mwitsa, kugira ngo aze kumenyesha neza abantu ico Yesu yaje gukora hano kw'isi. Tuvyitegereje mu biganiro intumwa zagiye zigirana na Yesu, hari igihe bigaragara yuko batari bibaza cane ku vyerekeye ivyaha, kandi hari igihe batibaza ku vyerekeye ubugingo budashira, ku vyerekeye imanza. Barumva ko hari ibintu bizoza, ibihe bizoba vyiza bigahinduka, ariko ntibashobora kuvyumva ngo babitahure. Nico gituma Yesu yababwiye ati niyo yaza uwo mwitsa yababwiye azoba abamenyesha ivy'icaha, yongera abamenyesha n'ivy'amateka. Reka rero uno musi tuganire tuvuge ku bintu bijanye n'ivyaha, ariko cane cane bijanye natwe, kubera yuko twebwe duhamagariwe kutajana n'abantu bakora canke bagendera mu vyo tuhava tuvuga muri aka kanya. Neza na neza ayo majambo turayasoma muri Timoteyo wa kabiri, ni ibaruwa Pawulo, ni ibaruwa intumwa Pawulo yanditse yaryitiriye Timoteyo, ni igice ca kabiri ku karongo kuva ku karongo k'9. Benshi barakunda kuvuga, hari abantu bagwanya ijambo ry'Imana, bakunda kugwanya ivyo Paulo yavuze, ariko mu vy'ukuri uravye Pawulo nta kintu gishasha yavuze Yesu atari yaravuze, ahubwo we yahawe kubisobanukirwa kurusha n'abo mbere bagendanye na Yesu, cane cane yahawe kumenya kubisigurira abandi. Nico gituma rero umuntu yokubwira ngo ndemera ubutumwa, ariko amakete ya Pawulo ntayo nemera, uwo aba ari umubeshi. Uyo nawe nyene birakwiye ko uwo mwitandukanya ko niba utarabikora. Yesu rero abahezagire. Manje rero kubaramutsa aho muri hariya mu Burundi, hariya muri Tanzania, hariya muri Kenya, mu Buganda, mu Rwanda, muri Congo, muri Zambia, hariho abari muri Afrika y'Epfo, hariho abari ku mugabane w'Uburaya na Aziya, hariho abari ku mugabane wa Amerika, nabo nyene bahora baraba ivyo tubakurikirana ibiganiro vyacu.
ndabaramukije kandi ndabipfurije amahoro ya Yesu Kristo. Ikintu mwoshobora kudufasha kuri runo rubuga kugira ngo ubutumwa bushikire benshi nuko mwoshirako ka gakumu kameze gutya canke mugashirako amajambo amwe bita commentaire. Abataragira bimwe bita s'abonner kwiyandikisha nabo bakabikora kuko maze kubona yuko hariho abashika 600 bamaze hafi 600 bamaze kwishira kugira kwiyandikisha kuri urubuga. Rero ni abakunzi bacu, Yesu abahezagire. Ivyo birafise ico bisigura muri iki gikorwa cyo gutanga ubutumwa. Rero ndabahamagariye kubikora. Ndabona ko hari benshi babikurikirana. Ku bantu bari hano mu gihugu c'Ubudagi, mwarabonye yuko ku misi ya Mungu ubu dusigaye tugira mu miga yacu tuvuga mu Kidagi bakadusemurira mu Kirundi, canke tukabigira mu Kirundi bagasemura mu Kidagi. Turabasavye rero ngo mubikurikirane. Kumbura Ikidagi si ic'Umudagi 100%, ariko murashobora no kugiha Abadagi nabo baracumva nkuko twumva igiha canke Ikinyarwanda, ariko atari zo ndimi tuvuga Ikirundi. Nuko rero Yesu abahezagire. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana nyene icubahiro, turaje imbere yawe muri kano kanya. Turaje tugushima kuri aya majambo Mana washize mu kanwa kacu kugira ngo tuyavuge, kugira ngo agire ico afashije. Na kare ubu butumwa bwiza twabwiwe ko buzoshikira abantu bose imbere yuko umuhero w'isi uza. None rero Mwami wo mwijuru, turabona yuko ibihe bitera bija imbere. Twarabonye ibyago byinshi, tuguma tubona ibintu bidutangaza ku rwego rw'isi. None rero Mwami, twebwe ariko hariyo tuja, turahazi kandi twarahumvise, kandi twahabwiwe n'ubuhazi, twahabwiwe n'Umwami wacu Yesu Kristo ko hari ijuru. Turashaka kuzoja mu ijuru, turashaka kuzoja mu ijuru, turashaka kuzoja mu ijuru. Kandi namwe muriko muradukurikirana, ndazi ko ari icifuzo canyu. Si bigoye kuko si ivyo umuntu yishoborera, turabisaba kandi tubihabwa n'uwabitwemereye, yifuza ko twese dukira, hatogira uwuhona muri twebwe. None rero Mwami uhoraho, ndakweretse umwe wese muri aba nyene bariko ngaha. Mana yo mwijuru, hariho abahora baca baduhamagara mu nyuma kugira ngo tuganire canke tubasengere. None rero turakweretse abo bose bipfuje gushikiriza amasengesho, gufashwa n'amasengesho, ngo bagirire neza. Baba bagwaye, baba abafise ibibazo binyuranye, Mana bijanye n'ubugingo barimo, n'ababa bafise ibibazo vyo kwizera, nabo Mana ubagirire neza icarimwe. Tugusavye tukwizeye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusavye, amen. Ego murabona yuko aha mpagaze ni ikirere ciza kiri inyuma yanje. Ni ibikorwa n'ubuhinga, ariko kandi ni kugira ngo namwe mugubwe neza. Reka rero tuje kwijambo dusome ayo majambo, canke ndababwire amajambo y'abantu dukwiye kwitandukanya nabo. Muri munkundire mushatse turayasoma, ariko mu mwanya ndiko ndabitegura naronse akanya kugira ngo ndavyandike neza. Hanyuma turashobora no kubisoma canke turabisoma kugira ngo ndabibabwire bitatugoye. Egome umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, ariko umenye neza ko mu minsi ya nyuma hazoba ibihe bigoye. Umutwe w'amajambo witwa ngo ibibi bizoba mu gihe c'iherezo. Kuko abantu bazoba bikunda gusa, kuko abantu bazoba bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura
barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wama batera ibitugu, kuko muri bo harimwo abameze batyo wama batera ibitugu. Aba bantu no kubagira kure, kuko ni abantu bikunda. Muramaze kubona bikunda, abantu bikunda niyo bagiye bahamagariye amakete kuja gutora amakete yanyu, akagenda agatora gwiwe, ntanakubwiye ko yagiye kuritora, wewe ntego. Abantu barikunda, ego bakunda n'amafaranga, inshuti yabo n'amafaranga. Yebuka mugenzi wanje umwe nibegeze kumbwira ati rega uri inshuti yanje, inshuti y'amafaranga yanje. Ico co ku ruhande rumwe novuga ni ic'ukuri, ariko rero mwene abantu niko ndavuga sabo, n'abantu bakunda amafaranga kurusha nuko bakunda abantu, kurusha nuko bakunda umuryango wabo, kurusha nuko bakunda Imana. Abantu batubaha Imana, abantu batubaha abavyeyi, ibirandamuke babivuze, abantu b'intumva badahanurwa, abantu batagira ukwizera, abantu batagira ukwizera. Yego nigeze kumva umuntu umwe ngo yari umukozi w'Imana muri abo bafise baba bari mu nzego, acabwira uwundi ati rega bijya mwibaza ngo Yesu azozuka, ubu uracavyemera kurya kweri ngo Yesu azogaruka? Urumva bene abo bantu bariho kandi turagendana mu mashengero, ariko batagira ukwizera. Kuko niba ukwizera kwacu guhagaze muri ibi vy'isi gusa, kwizera kwacu ni impfagusa. Ico twizera yuko Yesu Kristo azoza kutujana, ko tuzobana n'Imana, ko hazoba imanza, ko kandi ivyo twakoze bikwiye impera bizoyironka, ariko kandi n'ivyaha vyacu bitihanye tuzobihanirwa. Ego nuko rero si ukuvuga ngo ndi kubatera ubwoba, ndi kubabwira yuko ni mwitandukanye n'abasuma, mwitandukanye n'ababeshi, mwitandukanye n'abasambanyi, mwitandukanye n'abahuza ibitsina babihuje, mwitandukanye n'abo bose bavuga nabi ijambo ry'Imana. Nico nagomba kukubwira muri kano kanya. Nababwiye kare mu kanya nti muri Matayo 7:21, Matayo 7:21, naho hatubwira, reka dushikire no kuri 23, Matayo 7:21 gushika Matayo 7 umurongo wa 21 turaza gusoma gushika ku 23. Hatubwira amajambo ngo umuntu wese avumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atarukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Ndasubiramwo, umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mw'ijuru atarukora ivyo Data wo mw'ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa
n'Imana mw'izina ryawe. Ntitwasenda abadayimoni mw'izina ryawe. Ntitwakora ibitangaza byinshi mw'izina ryawe. Niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya. Mviraho mwabakora ibiziramwe. Hariho abantu rero bari mu mugwi wabo wo kwibaza ko bazokwakira Yesu, bazobona Yesu, bazoja mw'ijuru, ariko bazobwirwa ngo mviraho mwabakora ibizira, sinigeze ndabamenya. Nawe bazoca bavuga ati none ntitwahora dusenda abadayimoni mw'izina ryawe, ntitwahora dusengera abagwayi bagakira mw'izina ryawe. Ariko twavyumvise, ikintu twumvise kidahinduka abakora ubugombe bw'Imana. Nababwiye abatazoja mw'ijuru, abatagira ukwizera, ntibasi ndabibazwa. Basi ndabibazwa ni nk'abandi. Twarigeze kumva ngo Umunyesamariya w'ikigongwe, umuntu baramuteye, ababandi baramwiba utwiwe, baramukomeretsa, bamusiga ari intere. Haciye abantu imbere, haciye abantu baramurengana ntibamujana, ariko uwanyuma yaje kuhaza niwe yamutwaye amushira, amutwara mw'ihoteri, amurihira abamuvura kugira ngo azosubire no kubandanya amuvura. Uwo rero niwe yashimiwe. Kandi rero abameze nk'abo bamurenganye ni benshi cane muri kino gihe, ni benshi, ni benshi. Ego umuntu akagira isanganya, ntihagire uwumuhagarara ngo bamubaze, umuntu akagwara ntihagire uwumwitaho, umuntu agafungwa ntihagire uwumwitaho. Ivyo byose abo oye batabikora, kandi ni benshi bariko baca mu nzira yagutse, kuko ifunganye icibwamo na bake, ni na bake bayibona. Kandi iyo ifunganye niyo izotuma abantu baja mw'ijuru. Navuze nti abo dukwiye kwitandukanya ni bande? Abatubaha ubutegetsi ubwo ari bwo bwose, abo bita les rebelles, abatubaha, abavuga abandi nabi canke ukutariko. Hariho abantu bavuga nabi, narabumvise naha kuri YouTube, bakaza ngaha bazanye izina ry'umuntu canke amazina y'abantu, bo kuvumbagaza, bo kuvugamwo ko ibintu bidashobotse, ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri. Erega ushobora no kuvuga ukuri kandi utesheje agaciro umuntu, ukamukura agashambara, nico ni icaha. Si ukuvuga ngo wavuze ukuri gusa, nico ni icaha. Abatigerera, abatigerera ntibiri mu vyerekeye kunywa gusa, biri no mu vyerekeye gufungura. Ego muranyumva neza, narigeze kubona ihiganwa hari mu gihugu iwacu, aho abantu bahiganwa kurya irobe rinini rinini. Sinzi ko nico twogishiramwo, ariko abantu bacurana vyovyo birumvikana ko muri mu batigerera. Ego nuko rero. Hanyuma abantu bicana, abantu b'abicanyi ntibazokwinjira mu bwami bw'ijuru. Kandi abicanyi bari uburyo bwinshi. Hari abicanisha ivyuma canke inkoho canke ibindi bintu vyica, amabuye, inkota, uburozi, ibintu binyuranye. Ariko hariho n'abicisha akarimi, hariho n'abicisha ibi bikoresho, ibi vyombo turimwo nk'ibi vya YouTube, kuvuga nabi abandi canke kubakorera ibintu bidahuye. Nuko
abantu banka abandi canke abantu banka bakora ineza, abasukanyi, abahemu, abarangwa n'ubwibone, bakunda kwinezereza bakibagira Imana, abafise ishusho y'ukubaha Imana ariko atayubaha, ari abahemu, abatagira ukwizera, abatagira ukwizera bagatakaza abo kwizera, abazoza amayoko n'abandi bose banka gukora ubugombe bw'Imana. Nuko ndiko ndababwira nti tubitandukanye nabo. Ibi sindabibabwira kugira ngo muze mu mugambwe wanje canke oya, nukugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana. Nta n'uwo mfise, ariko mukurikire, ntimuzosange mwarataye umwanya ngo hariho abazinjira, mbega wewe uzobayo canke? Muri urwo ruririmbo rero baravuga bati harimwo bamwe bazinjira mw'ijuru iyo babone ivyiza babikiwe, hariho inzira z'izahabu zikayangana cane hose, hazoba ishimwe n'ibirori, uzobayo je nzobayo, bazoruhuka umusaraba nta kabuza, bagabirwe igitsibo ciza, uzobayo je nzobayo, bazobona umwami w'ubwiza ata mubabaro ukiriho, bame banezeranywe nawe, uzobayo je nzobayo, abazokomanga ku rugi bugaranywe bazobarirwa ngo simbazi, uzobayo je nzobayo, nta kizobumva nibavuga, urugi ruzoba rukinzwe, ntibazobona ca gitsibo, uzobayo je nzobayo, bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso, uzobayo je nzobayo, bari ku misozi yera de, banezeranywe n'umukiza, bakize umubabaro wose, uzobayo je nzobayo. Ubwo rero n'ururirimbo ruri hano mu gitabo co guhimbaza Imana, rubidusigurira neza. Nawe ubu ni wo mwanya wo kubikora, wo guhitamwo, ukwitandukanya n'ico cose coguta mu kaga. Abantu benshi bararirimba Gloria, Alleluya, ariko bari n'ibindi bahegekeye, bari n'ibibaboshe. Ndakwinginze nshuti yanje ngo umaze kuronka ukwizera witandukanye n'uwo Yesu, kuko ivyo bintu bibiri ntibijana. Ariko niwagira ukwizera muri Kristo, ukongera ukaba witandukanje n'icaha, nukuri uzobona umwami. Yesu rero aguhezagire. Mana turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye kugira ngo tubonane na bene data bari bategeye kino kiganiro, ikiganiro co kwitandukanya, ikiganiro co kumenya ingene twifata muri ibi bihe vya nyuma. Ego turabona vyinshi biba hirya no hino, kandi tuzi ko ibi byose ari imburi zasiguwe, zabuwe mu bitabo ko bizoshika imbere yuko umuhero uza, imbere yuko umwami wacu Yesu Kristo agaruka kubiki. Umwami Yesu azogaruka bwa mbere aje kujana abiwe, ubwa kabiri azogaruka aje guca imanza.
ariko kugaruka kwiwe gushika kw'isi ni rimwe turabizi, ariko ubu tumurindiriye mu bicu ngo azoze gutora ishengero ryiwe. Urakoze Mana kuri aba bavyumvise kandi bikabajamwo, ndabigusavye ndakwizeye, ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisavye nizeye, amen. Mwadukurikiranye, murashaka gufashwa, inimero yacu iraha munsi, mushobora kutwandikira canke kuri WhatsApp canke mukatwakura uko muvyifuza, natwe tuzoba hafi canke tubahe ababafasha mwegeranye aho muri. Yesu abahezagire, naho ubutaha.